Barazi babishira mu mimba genda mujya mahera go fund me. Genda mujya mahera go fund me. Imana ya mari Imana. Nashaka gushimira Maitre MUVAYO. Ndamushimiye cyane bivuye ku mutima, bari muhezagire. Kandi ndashimira abandi bose. Kandi n'amatoza amatoza arabandanya kandi ukuri kuzomenyekana. Murakoze cyane. Ikintu gihari nusubire kuvuga ujya kuri TikTok. I don't want to involve some stupid people, foolish people wa kuri TikTok mubazani mu live you want. I don't want to gutanga kiki. Singene gutanga kiki ku bantu bafise amadodani ku mifutu, ku bantu bafise amadodani ku matako yabo. I don't need ku bantu bafise iminwa mu bwinjiriro bw'igitsina c'imvubu. Twumvikane. Eka kwanza twumvirize Kevin. Hello. Mumeze neza. Nashaka gushimira Maitre MUVAYO. Ndamushimiye cyane bivuye ku mutima, bari muhezagire. Kandi ndashimira abandi bose. Kandi n'amatoza arabandanya kandi ukuri kuzomenyekana. Murakoze cyane. Dear Mimba, oh my dear. The fool. Mubambarize bariye bageze. Barazi babishira mu mimba genda mujya mahera go fund me. Genda mujya mahera go fund me. Imana ya mari Imana. Don't try, my dear. Don't try. This is the hey. Jewe ngiye mu kintu jewe mfashe ikintu ngakoresha social media ziwanje. Social media ziwanje, my dear. You must have failed. You must have failed. Think I got to it. Lidia, man, we don't subizayo. DJ. Já se morreu. Umiriza twumvikane, né? How people can think that they are very clever, but they are very stupid. Very stupid, my dear. Let me tell you something. How ushobora guplaninga ushire Keve muga, even now Keve bari yarabikwivye. Suppose that Keve yarabikwivye. None kumva ko woshora mwabonye murazi igihe twabivugiye ko murabe muharure igihe Keve amazi iminsi afunzwe vyari byaranse nibishoboka na kimwe nanyoye amazi ashushe kwera harakanye kandi naho no zinwa nazungurira DJ twumvikana naho no zinwa nazungurira hama ugacuja ngaho ukumva yuko you are very happy kundi mujene ashaka kuja mu mpimba umwe criminal nyene aje mu mpimba. My dears, now you understand when I'm talking about Inzigo. This is Inzigo.
umuntu azo kwipfuriza ngo uri kuje mu gasho mu mpimba bo gufungwa n'ibisanzwe petetre nkatwe twabaye abakambwe twe kudufunga n'ibisanzwe mugabo impimba my dear impimba uri umujene umuntu abakublokeye avenir yawe abakwishe abaje kukuzika biko uravyumva abajeje kukuzika ivyo yarataye garanti ivyakeve vyarataye garanti subiramwo cenda kubloka ucugenda ahantu bitataye garanti uriko uravyumva hama ikintu gihari nuko mukwiye kumenya entertainment there are some people bafise amavi muri cerveau ndakivuze bafise they have pushy brain kuko nushaka kumbwira ukuntu ushobora kuba wicaye ngaho ukashaka ko wenkrimina undi mwana undi mujene. Come on guys, turiko tujaye wewe uri ngaho wamuvuga you are boss lady, you are not boss lady. One day muri bukandamubwira ati show us your account bankies mwana nwete ngo navuze ibifaransa na yuko naenda nyoeve musozi tatu. Show us your account bankies. You don't have account bankies. But uriko wiba abantu neri bizum. Uriko wiba abantu baguterere. You know why? Wari warabipanze. I have your plans. I have all informations from your clue, my dear. Abantu bose tuba tugendana. Don't trust anybody. Don't trust anybody. Abantu bose bamuri kumwe. There are people beza. There are other people. They are mad. Kuko nushaka kumbwira ukuntu ushobora kwenkrimina umwana ukabona mama wiwe agumatonda yirukanga. Erega yaragira dosi hari dosi marukwezi muri komisariya nibibaho. Tere dosi zoni marukwezi nibibaho. Bari bamaze kubona yuko ni dosi irimo flu nyinshi. Bashiki ba shetani bavyara ba shetani. My dear, you need to know that iyi nisi tomorrow tuzogenda gusaba abo twimye. Jona muntu uragomba unuka ati neri je naratutwa ibintu vyinshi neri bla 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 neri afise inzigo. Je m'en fous carrément. Mugabo nagira ndaba Joel Houston Sheri bizu. Mugabo nagira ndababwire mwinza temati murazi jengo ma semerera bafise inzigo n'abana babi bafise inzigo mwaguma mwaprecia femme battante bafise abana bariko baronderera abana bra 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 cheke and now kwenkrimina umuntu yagukoreye dutubuntu n'abantu batuhaye amafaranga badukoreye jewe uzonyiba abakozi banje baranyiba imbwani bashobora kugira ko hari neri nati. Rero ikintu gihari nusubire kuvuga ujya kuri TikTok. I don't want to involve some stupid people, foolish people wo kuri TikTok mubazani mu live you want. I don't want to gutanga kiki. Singene gutanga kiki ku bantu bafise amadodani ku mifutu, ku bantu bafise amadodani ku matako yabo. I don't need ku bantu bafise iminwa mu bwinjiriro bw'igitsina c'imvubu. Twumvikane. Naila Kimana barugaye. Zinzi gitega hano mutako wa Fulgence. Nushora. How people go neri amufitiye inzigo ngo confirm afite na neri ngo hacyabizana no jenda umuntu
ndi umuntu nanga injustice. Keve nawe narinzi mugabo yaranzi kuri rezo sosio. Mama wa Keve nawe narinzi mugabo jewe abafotographe baranterefonye barambwira bati Neri dufashe utuvugira ari umufotographe ariko ararenganwa tuguha ukuri, hari abampaye ukuri baranterefona barama ukuri. Mama wa Keve aranterefona manda bizu baranterefona hama jewe ndavuga ati oh my god ngire gute jewe ujya muntu nitwumvikana nkaja muri bino bintu aza kwibaza yuko jewe ngoma ntiko ndamukurikirana mu buzima alors que jewe nawe nawe duhuriye. My dear, I'm another level. I'm not like you. I'm another level. We're not the same level, my dear. Bamwemera. I'm not your level. Mimi nitatemeti na mtu kuri level ni imwe jewe. Nitungana. I'm another level. Jewe nuzigera umbona nk'abajya bavumvye b'imivinyu, mugende mumbona ngo ndi mu restaurant, ngo ndaha. I have business. I have a team. I need to manage it. Sampampa. Tia hela. Uko nazo hauna. Hello. Muriko muravyumva rero. Jewe ndamuvugira Keve kuko nashaka ukuri kumenyekane kuko jewe abantu benshi barabizi ndanka karenganyo kandi ubu narazimvye umuntu afise ikibazo ko ndamuvugira ko ngira iki ndagucharginga amafaranga. Eri kintu gihari respect each other, twige gukora ivyiza. Sishobora kuyimara ku mwanya munini ya Keve ariko ico dushima nuko Keve nase kubivuga mwarabimbaza nkanga kubivuga mwarabimbaza nkanga kubivuga kuko sinashaka kwica diri kuko diri nari namaze kumenya yuko diri iri positive tari negative. No bisu Linda Keve mtaria takula pesa za watu za mdomoni za watu nashusha kwa waini. Ariko vyukuri nyambaneri natafisi nzigo. Nyambaneri natafisi nzigo, nyambaneri natsenana na bla 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 bla. Kuki Imana yemeye Kevin haje mu mpimba nukwizi yuko iri mu ruhande rwacu. Imana iri mu ruhande y'ukuri. Imana ni mu ruhande y'ukuri. Jewe si shobora umuntu azuvuga ati ngo haragusumba asumbiki ntiyariko ararira saba atubwira ngo yarasavye credit. Ndahejeje reka tuje kubandi emisani koragenda. Nashushia bemuso expansive life, expansive garden. Miti garden, mambo ya kituristi. Hey!
Dear boy. Expansive life! We're enjoying the life! Niagiye mu mimba idushima Imana. Menda bisindirimbo y'Imana. Dushima Imana niagiye. Dushima Imana. Imana igira neza, Yesu agira neza. Turashima Imana yatumye Keve ataja mu mimba. Turashimiye umuntu wese twadodoye akatwugururira akatwumviriza akamenya yuko igihugu kimwe abagabo. Dushimiye na Juste Gaël yaduhaye ikiganiro ku mukubito bwa tubivuge tubimenyesha abantu. Turabashimiye rero abandanye ikiriyo cyo kurira komeza, but we are enjoying our soft life, expansive life, my dear. In my Instagram mureke kungora namwe, muriko mungorera iki? Ndiko nkoresha Starlink. Ndi ha Starlink. Muriko munzanira ama notification yiki? I don't have problems. Huh? I have Starlink media box baranzaniye Starlink ngaha. Come on guys. Rabingenesa kubera soft life, expansive life. Ariko umuntu ufite ideni urambabarira je ideni hageze nzoriri. Mugabo I'm living expansive life. Nuce wicara uvuga ati Neri ariko aragira life. Ariko aravuga yiko abayeho ubuzima buri expansive. Afise amahera, afise park, afise Starlink Starlink iriko irahagarara birabaho. Starlink iriko irahagarara. Starlink Elon Musk Starlink irahagarara. Basha. Tujya kwande. Naganda na Starlink. Isi aibu vrema. Aibu Starlink. Starlink naganda kabisi naganda. Ngo dukoresha ngoma bavuga gute? Satellite. Starlink. Elon Musk. Starlink yabisigaye iganda. Ubu nawe bimeze gute? Umeze gute mugabo connection yacu? Mumbwire kugira numve ko boborabe kibazo gihari. Starlink. Tujya kwande. Ntabyo narinzi ko Starlink icika vrema. Biriko biraganda hariko abantu benshi. Mumbwire. Elon Musk, Elon Muskete, Elon Muskado, Elon Mustike. Nge gatoya tuje kuri nge gato tuje kwande mumbwire abantu tujako. Abonema, je nafasha abonema amahera menshi. Dutangure kwanza. En tout cas vraiment DJ Philbert wararirimbye indirimbo nziza, congratulations. Mukobwa nuwaye ntanuwonze by Agira. Produce imvyonze ibintu. En tout cas vraiment ni
ni indirimbo nziza cyane waragerageje yaragerageje gose. Reka kwanza tubanze tureke ivy'imiziki kwanza kubera ko ngaha barashobora kutwugarira. Tubanze kwanza tubireke gatoya, tuvuge kwanza urusaku, tuvuge urusaku kwanza. Mbanze kwanza nwe kanshike inwe hama reka nwe kwanza kanshike kituvuga rero urusaku. Okay, ndiko nweri wanje. Nge gato tutangure kwanza urusaku. Mugabo imbere yuko tuvuga urusaku, none nk'uyu muntu yagiye kunshirira ko namukureko. Imbere yuko tuvuga kwanza urusaku, tubanze tugire publicité. Capital Garden Park Gitega, weekend, misi yose weekend muraronka isupu y'ikinono, mukaronka icapati, mukaronka ibiharage, mukaronka agatoki keza, eka mukaronka n'utundi tuntu dutandukanye. Weekend tube ngaha turakira abantu kuko ni plage y'Igitega, but I don't need some people bavuge ni kuri plage, aha ni kuri jardin et parc des enfants. Hier ni publicité, duherereye hehe? Turi kuri avenue de l'hôpital, quartier Musinzira, mu gisagara hagati, capito politike. Ariko uraja kuri hôpital, ndi kuri rond-point y'amabarabara abiri, uvuye avenue Muyinga dugana Ekoso iruhande y'imva ya fe nkuru nziza, hama ugaca ushika rero kuri Capital Garden Park iwanje. Kandi kenshi muri weekend bandi mu gikoni, abantu munkurikirana murabizi ko jewe ndakunda guteka cyane. Sawa, ayo mahera utayugira genda bagucinzya uryame. Okay, twagiye rero. Musi ya prison uzanya amanyama kwa Nerinate chanda kurungika bakunda abire. Niko mengo no musi ndanyotewe gose. Musi menga ndanyotewe cyane. Ndiko ndagotomera mu ndabiri. Ndiko ndagotomera. Mazimisi ndiko ndakora. Ifo konza nora kavinya kave muso. Sawa, twagiye. Ibiciro babiguhugeze ngaha. Tuwe ni kuri expensive place. If you want to come here, expensive place, my dear. Hapa ni kwa watajiri jamani. Si ndo ukauzisha kashamba kako. Tunakuja Capital Garden Park. Utadaiwa mzee. Watakudai mzee. Expensive garden. Look, expensive garden. Look. Labaruke hano niyicariye gusindani, ndiko ndirira kayaga, ndiko ndabaha muca mugenda mubwire babantu bo kuri TikTok. Nerinati yaruguruye ya jardin ndazi barabibonye. Hari wavuze ngo sinari nzi ngo kwa rakabari, no kwa Nerisa kabare. It's just the place to relax. It's not a bar, my dear. It's just a place to relax. Expensive movie. Ukikuja kwangu, ujue weye, you don't know English, kuja wandihi ya mashure, kandi usubiyemwo kubivuga nk'ivyo washaka kubloka ucugenda. Kuri TikTok bage baravuga nabi, jewe ndihorera. Sometimes I don't need to answer bullshit. Kuko TikTok
uvyutse wese nama nabivuze ashaka gutrendinga, uwatse telefone mama aratrendinga, ushaka gwiriki aratrendinga. Twebwe ngaha twakira abantu batandukanye gora mu gatondo gushika mu ijoro mino. Era abantu batandukanye cece turakira ingenzi zitandukanye, abantu bashaka kuza bicare bayage, ariko ntikibuzwa yuko tuba dufise amaji, tuba dufise inzoga zitandukanye, kuko abantu mugani w'ikirundi kuva kera naho bugendeye mu banyi wasanga afise idumu y'isongo mukaganirira ko ari umugani w'ikirundi uvuga ati ubunyegeri buganirira kwigufa. Rero ngaha twese dutegura gushiramwo agacupa kugira abantu baje n'inyota bavuye Bujumbura bashike banwe banwe hama bafungure tubafungurire neza. Ico nico bita ikibanza ciratiro. Rero wewe ukaba nta hoteli hari ariko turafatanye no mu bangirikane, uborewe ucugenda mu bangirikane bakagusengera amademon akakuvako, ugwaye turi kumwe na hospital tuja kwivuza imbere yacu ari mutuelle de la fonction publique. Hama udekonye naho uri kuratera akajagari turi kumwe na prison, ucuja muri prison bace bagira ngo none neriko ari weekend ko tutabona abantu baje Igitega vendredi n'abantu baba baduze kumbe ihari. Kino kibanza hani hashasha nahagiriye akadekoro no munsi hani hashasha, ini nzu shasha meruka kubaka, ubona turategura indani garden meat. Sasa reka tugire rero tuje mu rusaku, duhere kwa Kiriku tumubwire ko ngo turashandi ya Kiriku nihe Kiriku nihe sindavuga kuko ubu ari ubwishime sishobora kwishima ngo mvuge ngo nihe jewe oya ndashimira Imana mushobora byose, nawe ushimire mushobora byose ko waronse ijya modoka, kabe kabi kabe gato kabaki wawe, wankagatirano wanke gukota imodoka. Hama wavuze yuko ngo wajya ngo acaja ngo mu bandi ngo ufise akaduga, ujya yarazimye ashaka trend usimpatie kiki nasubiri wabo igwambara mangwe hiyo igwambara mango asubireyo, hama areke kuzana atwuzuriza igisagara. Amahite yaravuyeho, erambwiye amahite yavuyeho, twebwe ntidukeneye uwucaza kudugira kuri hite ya Kiriku avuga ngo hacaja abandi afise akaduga. Yes nakaduga ngomba kaba kankorofani nakaduga sawa. Darlene izo ntebe ziri nyuma yawe sizo muri garden park. Darlene urangurira intebe nziza ubona ko ari zo muri garden park, uzinzanire mushenzi unkurira inzuru ngaho kumangazine zako. Foko ni motiva. Ni imbeho rero nahunwa nizigufata. Osho kunzanira ifoto ngaho ukatwereka intebe zo muri parke yiwawe wubatse canke yo so yubatse yabiwanyu bubatse, tuzanire. Before to judge my park, my garden, my expansive place, please show us yours. Tugende tuve kuri Kiriku. Hinge tuje kuri Kiriku. Banza bwo kimugenda mufisi nuze mfisi inkuru nyinshi. Kuwe kimugenda mfisi inkuru nyinshi.